ntibakigirayo bacira nayo bamira. Aba n'abanyagihugu bo ku musozi wa Gasenyi Nyakabondo, aha ni muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Abo rero bakaba baba mu mahegitari 160 hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Aha rero hakaba ari no mu kibanza leta yifuza kuzoranguriramwo imigambi yayo. Aho bigeze rero muri kino gihe cy'imvura, amazu hashika 15 yaramaze gusambuka kandi ntibashobora kuyubaka kuko ngo hatagikorwa na kimwe kijanye no gusanura inzu kihabera, kubera yuko icyo kibanza leta yifuza kuzogikoreramwo. Budariya nta karusho n'umwe mu banyagihugu baba kuri uyu mutumba, reka rero mwumvirize ubuzima basigaye babamwo. Twebwe amazina yacu nitwa Ntakarusho Dariya. Hanyuma ikibazo twari dufise aha mu Gasenyi, twebwe amazu yaduhenukiyeko, hanyuma amaze kuduhenukira ko abana ntibagira aho barara, natwebwe nyene abavyeyi dufise ahantu turara. Nukuri twasembereye, umwe yadusembereye rero twifuza yuko mworaba ikibereye kugira ngo tuve aho turi habi mudushire heza. Mwaratubwiye yuko mukeneye kudushira ahantu muzotwubakira, hanyuma nk'abavyeyi turakeneye yuko mwotwubakira, hanyuma mukaduha n'amafaranga kugira ngo natwe icerekana yuko twova hano hantu twanezerwa natwe. Hanyuma ikindi tubasaba nukuri, tubasaba yuko mwotunyarukiriza nk'abavyeyi kuko turarushe, tumerewe nabi, imbeho, imibu, nukuri si ibintu bitworohereje cyane. Imbeho muravye ukuntu turi n'ukuntu twabaye, nukuri si ibintu bimeze neza. Malaria iradukubita, dukanafanga yo kuyivuza kuko turara hanze. Inzara nitugaya naho turonderera kubera inzara, nukuri turaremvye, abana bararemvye cyane, natwe abavyeyi turaremvye, nitugirira aho turondera karasiyo, nituronka naho dukora ibyo dufungura. Ego nk'abavyeyi nukuri mwobiraba mukatworohereza ngo natwe turonka dukika umusaya nk'abandi. Ni muri Gasenyi Mutimbuzi niho tuba. Twebwe tubayeho ngaha, twebwe kuva leta ishimye kuba muri gutwara ikibanza, twebwe abanyagihugu twaciye kuva muri 2016 twagumye ngaho. Leta iratwankira yuko dukorera ikintu na kimwe ngaha, baraza baraduharurira. Leta iratubwira iti nta munyagihugu dukeneye asubira kubaka. Twe twaragumye ngaho turafata icyo kibazo ca leta muri Nkama, hanyuma tukaba turindiriye icyo leta yotubwirira. Abanyagihugu urabona kuva bari batubuje kubaka bakaduharurira, turindiriye ko leta iza ikadukura ngaha, canke ishaka kudutunganiza nayo ikadutunganya ikatugumiza ngaha, canke ikatujana mu kindi kibanza. Ariko n'inzu zacu ngaha ziriko zirasambuka, ntiturekuriwe kubaka, urabona ko turi ngaha mu kangaratete n'umuryango. Ivyabaye mu ndwi yaheraho imvura iguye, niho inzu zadusenyukirako nko masaha 7 y'ijoro. N'ubu urabona ko turi ngaha. Dusaba abagira neza, umukuru w'igihugu yuko uraba ikibazo cacu turi abanyagasenyi, turarundi mu bandi, niwe se barundi, natunganya ikibazo c'abanyagasenyi, kewe dusaba inzu zeke kutugwira mu miryango. Abagira neza nabo batugarukire ko ababishoboye, natwe turabarundi mu bandi. Amose Ndacyayisaba, umukuru w'umutumba wa Gasenyi Nyakabondo, agasaba rero ababijejwe kunyarusa ibikorwa byo gutanga imizibukiro kugira ngo abo banyagihugu bamenye icyo bakora. Nkuko muvyumva canke mwabibonye nivyo, mu mvura ihitigwa ari nyinshi, hari amazu y'abene gihugu agera ku 15 yashoboye gutembagara, ayandi araguruka, ayandi abomoka ku mpande. Kino gihe nkuko mwavyiboneye,
iyo miryango yari isanzwe ibaye muri ayo mazu ikaba isigaye mu bibanza, yindi iri mu kangaratete itagira ayicira n'ayimira. Hanyuma nk'uko mwatubaje ati mbega bimeze gute, tubamenyesha ko cane cane inzu zashoboye gutembagara ni abenegihugu basanzwe bari mu itongo leta yashimye kugira ngo yubakemwo inyubakwa zijanye n'ikirimba ca nyen'icubahiro mukuru w'igihugu. Bivanye rero nuko kuva leta isohoye ingingo yo gufata iryo tongo hari mu mwaka wa 2016, murumva yuko igihe kihaciye ari kinini, haciye hasohoka itegeko rivuga yuko kizira ko bubaka canke basanura. Kubera rero izo mvo zose umwanya ukaba muremure, harageze igihe rero za nzu ziratangura ziraruha ziranyiginyuka, nico gituma n'imvura iguye gatoyi zica zitembagara. No musi nk'abajejwe intwaro dusaba yuko leta duserukira, leta yadutumye kugira ngo tube ijisho ryayo imbere y'abene gihugu, twisaba ko yova mu gacerere na cane cane ntibandanye gukora ku maraporo aciye mu mpapuro, ahubwo izirashika kuri tere irabe ingene abene gihugu turongoye bahanzwe, hanyuma leta ifata ingingo. Abene gihugu bavuga yuko batagarariza umugambi wa leta nibihutire ibatunganirize igira hibajanye, hama nabaje kubaka utuzu dukomeye nk'abandi, canke leta ibamenyeshe ko umugambi yawuhagaritse, ushoboye gusanura asanure, mugabo uyu murindi w'inzu ziguma zitembagara ugabanuke. Rero mukamenya ko imyaka 7 imaze guhera abanyagihugu barorereye imizibukiro y'amatongo yabo, ariko n'ubu bakaba batarayironswa.